Komine Gisuru intara ya Buhumuza yarakiriye urumuri rw'amahoro kuri uwa kabiri igenekerezo ya 30 Nyakanga umwaka wa 2025. Intwara rumuri zikaba zaciye zifadikanya n'abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere aho zabikoreye muri iyo komine ya Gisuru ku mutumba Murehe. Ibikorwa bikaba vyari bijanye no gucanga isima n'urucekeri rw'amabuye byo kubaka ivuriro ryegukira ishengero Methodiste ini. Muri ivyo bikorwa byaranzwe n'umunezero mwinshi w'abenegihugu isinzi bari bitavye ibirori aho bahimbaza Imana n'indirimbo zitandukanye. Yaba musitanteri wa komine Gisuru Amos Ndayizamvye yamenyesheje ko abenegihugu bari ku kivi, amenyesha ibikorwa bariko barakora aho kandi bagiye kubaka ibiro vya komine bizoba bigeretse gatatu. Nayo umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari wa Buhumuza Salvatore Bigirimana yamenyesheje ko mu ntara naho bihaye ihangiro ryo guteza imbere ibikorwa vy'iterambere mu mpande zose, aho ngo bagiye kuzokubaka ibiro vy'intara bizoba bigeretse gatanu. Umukuru w'intwara rumuri Epipode Baranyikwa yashimiye abo benegihugu kuko bari ku kivi, abatera intege. Numvise imigambi myiza iri mu ndinganizo nziza cyane, haba mu ikomine haba mbere no ku mutumba gushika naho ku mutumba bashizeho ibisata. Ibyo rero byerekana indongozi nziza zizi bimwe bita integuro planification ku bijanye n'imbonakazoza. Nagomba nsabe kuri iryo jambo ryiza y'integuro y'ukuntu intwaro, ubutunzi n'amategeko, imibano bitunganyije muri komine nziza ya Gisuru no mu mitumba, mumfashe bishimiriza indongozi yemwe zitanze zigakora integuro nziza nk'iyi. Abatari bake mwarakurikiye ibirori by'ejo, mwarakurikiye ijambo nyamukuru Nyenicubahiro yashigirije kuri uwo munsi mwiza wo gutanguza urumuri rw'amahoro, aho yaduhaye ubwahuro nk'intwara rumuri mugaturungikana ijambo ryerekeranye n'indongozi, aho yagize ati indongozi rumuri rw'abenegihugu mu nzira itoresha mu gihugu giteye imbere. Ukaba nkako rero dusanze abanyagisuru mwaravyiteguriye nubwo atari bwabivuge, kandi twabikengurutse cyane. Twumvise yuko ukuntu mwiteguye bijanye n'imbonakazoza y'igihugu cyifashe 2040 giteye imbere 2060. Ibisata byose byerekana umuntu yiteguye iterambere. Twumvise neza ko mwe mwamaze no kubyandika, mwamaze no kubishyira ku muzirikanyi, kuko umuntu avuga ibintu azi, murabona ko abisoma abivuga atadidinganya, atanabirondera mu mpapuro. Ni ukuvuga n'indongozi nziza. Niya ndongozi rero Nyenicubahiro yarayatubwiye ko arirwo rumuri rw'abenegihugu mu nzira itoresha mu gihugu cyifashe kandi giteye imbere. Uyu ni umwaka mwiza, umwaka w'indongozi. Indongozi zitubera umuco, indongozi zitwereka neza ukuntu dushobora gushika ku mbonakazoza y'igihugu giteye imbere. Izo ndongozi rero sizindi, n'abatwitoreye, n'ababagenywe, n'izi ndongozi dusanzwe dufise haba mu bindi bikorwa by'amashirahamwe, haba mu mashengero. Twese rero dushize hamwe
umutima n'inama w'indongozi mbere n'abenegihugu dushobore gushikana rero igihugu cacu kw'ihangiro y'igihugu cyifashe 2040, ihangiro y'igihugu giteye imbere 2060. Rero nyir'icyubahiro yagize ati mwereke urumuri rw'amahoro indongozi bashikirize amahoro nabo bayashikirize abo barongoye. Igihugu kiratekanye n'ibyo, ariko tuguma twibukiriza kuko twayakuye kure, twayarose duhavye kuko twari twatanguye kuyamburwa na kera, tuyamburwa n'abazungu, hanyuma abagenzi babo bakorera mu minwe, igihugu kija mu isanganya, ariko nitwituye hasi ngo duhereyo, twaravyutse. Nicyo gituma uko umwaka utashe twigina amahoro, twibutsa abenegihugu guhana amahoro kandi bakayahana babiryoherewe nk'uko nyir'icyubahiro ejo yabidusabye abarundi bose, kandi agatuma intwararumuri gushikana ubwo butumwa bwiza bwo guhanahana amahoro, kandi tuyaryoherewe, umwe wese aryoherewe mugenzi we. Yaciye asaba indongozi ko bokurikiranira hafi ibijanye n'urudandazwa rw'amagendo, barugwanye, bongere bakingire amashamba, birinde guturira imisozi. Urumuri rw'amahoro ruvuye muri komine Gisuru mu ntara ya Buhumuza rwaciye ruca muri komine ya Cankuzo, aho umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari Salvatore Bigirimana ari kumwe na musitanteri wa Gisuru Amos Ndayizambye baciye bahereza urwo rumuri komine ya Cankuzo. Urumuri rukaba rwaciye rubandaniriza muri komine Gisagara, rumurikira ibikorwa vy'iterambere byo gucanga isima n'urucekeri rw'amabuye byo gusasa mu birasi 3 by'ishure shingiro rya Kigati. Musitanteri wa Gisagara Japhet Nzirubusa akaba yamenyesheje ko abenegihugu bari ku kivi, ariko bafise ibibazo vy'amabarabara atarengana neza, nk'uko n'umuyobozi mwishikira kwa Buramatari yabishikirije. Epipode Baranyikwa, umukuru w'intwararumuri, akaba yahamagariye indongozi kumenya ivyo zizokora, ko ari umuco w'abenegihugu mu vyo bazokora, ko bazobikorera mu muco, mu mahoro, nk'uko umukuru w'igihugu abibasaba. Ku bibazo vy'amabarabara, Epipode Baranyikwa yabemereye ko bagiye kubishikiriza, ariko barindire bihanganye kuko vyose bizoshoboka. Inyuma y'ivyo bikorwa byo muri komine Gisagara, urumuri rwaciye rutangwa muri komine Muyinga. Radio Televiziyo RTBB nijwi ryiza y'Uburundi bwiza.